Uno musi tugomba twige ku kigongwe, tugomba twige ku guhana imbabazi. Mudutunge iki cigwa kije ku musi ugira 20 w'ukwisonzesha, twari kugitanga ku musi ugira 18, ariko ntaco bitwaye ntiduharurira ku misi. Igikuru nuko ubu butumwa ubashikira. Ku musi ugira 18 twigishije ku kwicisha bugufi. Ukwicisha bugufi niko gutangurira imbabazi, kandi ni nayo nkingi ya mbere y'ivyigwa twigisha. Ntushobora kwigisha imbabazi utabanje kwigisha guca bugufi. Imbabazi ni ikintu gikomeye mu buzima. Akenshi ikimenyetso cerekana ko muhanye imbabazi n'umuntu no guhana amaboko. Ivyo vyarakozwe muri Kenya, aho abategetsi bari baragiraniye nabi, bari baratukanye, bakambikana ibara, bigatuma amaraso aseseka, bigatuma haba urwanko, inzigo, ishari. Ariko umunsi umwe baraca bugufi, baravuga bati nibiherere ngaha, turababariraniye. Ivyo bintu vyarigishije abatari bake kw'isi. Kenshi rero ikimenyetso c'ikigongwe n'umutima. Mwahuje umutima, murahuje amaboko. Ikigongwe gishona umutima wari waratabutse. Voilà, ikigongwe gishona umutima. Imbabazi zishona imitima y'abantu yashwanyaguritse. Ijambo ry'Imana rirabitomora neza. Riravuga riti duharirane ivyaha vyacu nk'uko Data wo mw'ijuru abiduharira. Ariko tutababariraniye, na Data wo mw'ijuru ntazotubabarira. Ubu hariho abarundi batarababariranira, mugabo ugasanga birirwa mu masengero, avuga abari mu gihugu n'abari inyuma y'igihugu. Aha nico gituma mvuga ntabarundi turabe neza nimba atari uburyarya. Mbega hamwe woca upfa naka utaramubabarira vyogenda gute? Utaramusaba imbabazi? Ivyo turabisanga muri Matayo igice ca 6 ku murongo wa 14 gushika ku wa 15. Muri Matayo igice ca 5 ku murongo wa 25 haravuga ngo wuzure vuba nukurega mukiri mu nzira, nta gushikiriza umucamanza akaguha umusoda agushira mw'ibohero. Abarundi twaragiraniye nabi mu gihe hakoreshwa ikigwanisho c'ivy'ubwoko. Abiswe abo mu bwoko ubu bagiriye nabi abiswe abo mu bwoko bundi. Ibintu biraba nabi, inganda ziratikira, haseseka amaraso menshi. Ivyo biguma ntivyigeze bikira. Gushika n'ubu amaraso aracariko araseseka. Imiryango ibandanya ibura babo. Imiryango irijiriwe. Hariho abanyuruzwa, hariho abatogwa barapfuye, hariho ababugwa irengero. Mugabo ivyo abarundi tukabigamagirana. Vyaba ibiguma vya kera canke ibiguma vy'ubu biracasinzikaje abarundi. Rero bamwe bagira bati mwanguha dutegerezwa kubashira imbere y'ubutungane kuvyo mwakoze. Aho abo nabari ku butegetsi nabari mu Burundi. Abandi nabo bati dutegerezwa kubashira imbere ya sentare mpuzamakungu ibacira urubanza kuvyo mwakoze. Abo nabari inyuma y'igihugu. Kubera izo nguvu rero z'abari ku butegetsi, abo bamerewe neza, n'abari inyuma y'igihugu nabo nyene ntibamerewe nabi cane. Biriko biragira ingaruka mbi zikomeye ku Barundi, ku Burundi muri rusangi. Hagiye haraba vyinshi, ariko ibiheruka vyibonekeje cane nivyo mu 2015. Mpande zose habaye ukudadaza. Ngaha rero nico gituma tuvuga duti mu gihe habaye ibintu nk'ibi hategerezwa kubaho guca bugufi. Abantu bakemera kwicarana ku meza bakaganira bati iki cabaye kibi, iki ntituzogisubire, dusanasana imitima yacu, duhana imbabazi, dusubize hamwe. Ibi
tubitorere umuti ntibizosubire kuduteranya. No mu muryango iyo abantu batase basubiza hamwe babanje kuganira. Ibi abarundi ntitwovyiyobagiza. Abarundi bice 90% turabasenzi, twemera Imana. None ibi kubera iki tutobitahura ga yemwe? Voilà, turakwiye kugira imitima imenetse kugira ngo dushike kuri iyi ntambwe. Buri tariki 18 z'ukwezi kw'indwi ni umunsi mpuzamakungu wahariwe Mandela. Murumva akantu ga yemwe? Mandela guharirwa umunsi mpuzamakungu, ibihugu vyose bikamenya biti uyu ni umunsi mpuzamakungu wahariwe Mandela. Murumva ikintu yoba yarakoze? Uwo munsi wahariwe Mandela kubera Mandela yabaye mu bantu ba mbere baharaniye amahoro kw'isi, mu bantu bigishije ikigongwe, mu bantu bigishije urukundo, mu bantu birinze kwihora. Mandela rero ni wavuga ati imbabazi zibohora umutima, imbabazi zikura ubwoba. Ati nico gituma imbabazi ari kigwanisho gihambaye cyane. Ahari imbabazi haba ugusubiza hamwe, haba ukunywana. Mandela rero ni wavuga ati ukunywana kukuri ntibisigura kwibagira akahise. Mandela rero azwi nk'umuntu yasubije hamwe abanyafrika y'epfo, arabunga abirabure n'abazungu hagati yabo ibere ryari ryarayaze. Mandela rero amaze kuva mu ibohero, abazungu bari bazi yuko avuga ijambo ry'ukwihora, ariko aravuga ati ntibigasubire, ntibizopfe bisubiye ko uru rusi rwiza, iki gihugu ciza gisubira kubamwo impwemu y'ukugiranira nabi, umwe agirira nabi uwundi. Iki ni gihe c'uko duhana imbabazi. Iryo jambo rero ryatangaje abantu benshi cyane, ryatangaje abitwa abansi b'abanyafrika y'epfo aribo bazungu, kuko bari bazi yuko Mandela bihora. Rica ryongera ritangaza n'abanyafrika y'epfo ubwabo bari bazi yuko Mandela bagiye imbere kugira ngo bihore umwansi yabagiriye nabi. Undi ko ndababwira yitwa Nelson Mandela. Kubera iri jambo bamwe mu birabure ryaranitse bati araduhemukiye, twagomba twikorera akantu. Ariko ivyo rero vyakijije igihugu, yakijije benshi. Iyo haba ukwihora vyari kuba nabi gusumba uko vyari ubwa mbere. Abazungu baratangaye babonye ukuntu Mandela aciye bugufi akabashira mu nzego. Bari bazi yuko bose aca bahinda. Ngiki cyatumye Mandela yitwa haraniye amahoro. Perezida Frederic de Klerk yahora atwara Afrika y'Epfo igihe Mandela yari mu ibohero, yaravuze ati Mandela akwiye icubahiro kinini. Voilà, ngiki cyatumye Mandela amenyekana kw'isi, aririmbwa kw'isi yose. Aha rero ndiyumvira nti none muri runo runganwe rwa kino gihe ba Mandela baracariho? Hari abantu boba bagifise ivyiyumviro nk'ibi vya Mandela, ivyiyumviro vyo guhuza imitima yashwanyaguritse, ahari inzigo hagasubira urukundo, ahari amarira hagasubira umunezero, ahari ugucanamwo hagasubira ubumwe. Aho biruko ndizera ko hakiri udusigarira tw'aba Mandela. Wewe uriko uranyumviriza, ndizera yuko ushobora kuba uri muri utwo dusigarira. Mu gusozera umviriza akajede Mandela yakoresheje. Novuga nti uri umuntu muri bake tumaze guhura aciye bugufi. Oprah agiye kugirisha interview Mandela yaramubajije ati niyahe sije yuno musi. Abantu baca baratwenga.
Oprah rero niko guca avuga ati n'umunsi tuvuga kuri Mandela. Mandela nawe yaratwenze arahakwa gupfa ati kuri jewe nawe uri kuranyumviriza umunsi umwe uzobe wicaye ahantu uzi yuko bagomba baza n'iyindi sije uze wumva bavuga bati tugomba tuvuge wewe tuvuge ku butwari bwawe bati sije yuno munsi ni wewe. Birashoboka wampaye inka. Reka tubandanye karakabrage gaciyemwe. Hari ikintu rero wavuze uti twakoresheje ubwonko gusumvya amaraso yasesetse. Ivyo bisigura iki? Ishavu canke uburakari twari dufise ryavuga riti inkewa z'abazungu n'abansi ntidushobora kwemera kuganira nabo, ariko ubwonko bwacu nabwo buravuga buti nimutaganira nabo bantu igihugu canyu kizotembagara akagirire. Mu myaka myinshi iri imbere iki gihugu kizotembamwo amaraso cakemwo n'umuriro. Twategerezwa rero kwiyumvira kw'ivyo vyiyumviro bibiri biturimwo, kwemera tukaganira nabo twita abansi. Iyo yabaye inyishu yuko ubwonko bwarengeye ishavu n'umururazi twari dufise. Kubera iki bagupfunze bakakubabaza hanyuma ukava mu gasho umururazi waheze. Ndi mu gasho ryabaye ishure naragarukanye akenge. Niho nigiye ko kugirira naba abandi atari vyiza. Igihe nasubiza ivyiyumvira inyuma nkiyumvira ivyo badukoreye narumvise ishavu, ariko nja numva n'undi mutima uvuze uti usigaranye umwanya mutoya wo kuba ngaha kw'isi. Utegerezwa gukoresha uwo mwanya muto usigaranye mu ntumbero yo kubaka igihugu cawe kimere uko wipfuza ko kiba. Kiba igihugu kirimwo demokarasi, kiba igihugu kitarimwo ikumirana. Ico rero cari igikorwa kinini cane. Voilà, aka niko kajede rero Mandela yakoresheje kugira ngo yiyumvire ikigongwe. Voilà, idarapo rya Afrika y'Epfo riraduga kuko habaye ikigongwe. Abanyafrika y'Epfo basubiza hamwe uko. Ivyo biha icigwa isi yose. Reka rero ngo mpaye inka ndangirize kuri iri jambo ry'umusakasaka. Turi mu rugendo rw'amahoro. Voilà. Mandela yabaye inkingi y'amahoro. Yavuze ati twemeye ko ubwonko bwacu buja hejuru y'umururazi wacu. Ubwonko bwacu bwagiye hejuru y'ishavu ryacu. Akamwakumvise? Ati jewe Mandela nariyumviye nicaye hariya mwibohero nti jewe nsigaranye iminsi mike y'ukubaho ngaha kw'isi. Ati nza numva umutima umbwiye uti koresha ako kanya gato usigaranye mu guhindura igihugu cawe, mu gutuma habaho imbabazi, mu gusubiza hamwe abanyafrika y'Epfo. Umutima niwo watumye Mandela avuga ngo kw'isi aharirwa n'umunsi mpuzamakungu wo kumwibuka. Barundi kazi njuti zanje, nimubona ko kino gihe dusa n'abari mwibohero, ibohero ry'urwango, ibohero ry'ugutuzanya, ibohero ry'ukutumvikana, ibohero ry'ubwicanyi, ibohero ry'ugukomantaza imitima, ibohero ry'ugusuzugurana, ibohero ry'ubusuma, ivyofashije abandi bikizizigwa n'abantu kanaka, ibohero ry'amacakubiri. Ngo tugire uyu mutima wa Mandela dutahure ko dusigaranye akanya gatoya. Aka kanya gato dusigaranye tugakoreshe mu kubaka igihugu cacu, tugakoreshe mu kuganira ku ngorane zose zitugeramiye kino gihe, tuzitorera inyishu zose, tubabarirane, dusubize hamwe. Igihugu c'u Burundi kiba impetso ya twese, tucubake twese. Reka ubwonko bwacu busumvye inguvu umururazi n'ishavu dufitaniye. Reka ibi vyiyumviro bihagurutse ba Mandela. Imana nibahezagire mwese. Reka twibandanirize urugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.